no munsi ubandanye tuganirira na kanatsinda turi mu ndwi yo kubandanya tumwibuka turi mu ndwi yo kwibuka umugani utari umugani Rudoviko RWAGASORE yapfuye yiguze uburundi mu Burundi buronke ntayo kwikukira ariko aza gupfa agambaniwe kumbure n'abatifuza kuri ico gihe ashobora gushika kuvyo yari yahaye nk'ihangiro guhabuza intayo kwikukira kw'abarundi igandaguwe rero y'umuganwa Rudoviko RWAGASORE umuganwa Rudoviko RWAGASORE ntiyagandaguwe ngo nuko yanka ububirigi ariko ntiyagandaguwe kandi ngo nuko agiramiye ukwemera kw'abakristo mu Burundi nkuko yagirizwa ko yari umuzira rumenyetso ntiyagandaguwe ngo nuko yaragiramiye ubuzima n'inyungu z'abakoroni mu Burundi ntiyagandaguwe ngo nuko yariko arahiga kuzokwihora no kuzokumira ku butegetsi abarundi bamugwanya ntiyagandaguwe kuko atagwanira inyungu ziwe izase iz'ubwami canke inyungu z'ubwoko bwiwe RWAGASORE kandi ntiyagandaguwe nuko atagwanira inyungu z'Uburundi bwose kuko yagwanira inyungu z'Uburundi bwose n'ubwoko bwose mw'ijambo rimwe yagwanira inyungu z'abarundi mu Burundi umuganwa Rudoviko RWAGASORE rero yagwanira guhabura intaye yiteka n'ijambo mu Burundi hama rero yarashigikiwe n'abarundi bo mu bwoko bwose mu mihingo yose yagwanya umugera n'ivyumviro vyo kujyanisha amoko bariko rabiga mu gihugu kibanyi novuga ko ngaho hakurya mu Rwanda n'ababirigi we yaragerageza kubwira ati ivyo bintu turiko turajamo sivyo kandi rero yagwanira no guhabura ukwikukira k'Uburundi yagandaguwe kandi rero kuko yari yamaze gufatanya n'izindi mboneza nka Nyerere kwame nk'umumba mu rugamba rwo kubohoza Afrika hagandagwa kuko yari imboneza kandi bona kure atabona abarundi bamugwanya kure atabona nabo mu nda y'ingoma bwabo kure hatera umujinya w'abakoroni b'abiriki RWAGASORE rero yagandaguwe kuko yari kirumara rutare rudakangwa ku rugamba RWAGASORE yagandaguwe kuko abakoroni b'ababirigi n'ibikoresho vyabo bari batahuye ku rupfu rwiwe yari yo nzira rudende yonyene yari isigaye mu mugambi wabo wo gusambura burundu umugambi w'uprona kuwurabuza n'intsinzi yawo mube no kusasira indava amacakubiri y'amoko nk'ivyo ariko biraba mu gihugu cy'u Rwanda ivyo rero nivyo bituma nyamukuru vyatumye umuganwa Rudoviko RWAGASORE agandagukwa yagandaguwe rero atakibi na kimwe yakoreye Burundi hari ku munsi wa gatanu ingenekerezo rya 13 mu 61 mu gihe cy'isaha imwe yo ku mugoroba w'ijoro Kajorgis yagiye ku nzu y'abamwe birori kwibarabara Avenue de Janvier inomero 28 muri Rohero hafi y'ahacumbikiwe ubuserukiro bubirigi mu Burundi birori yari umuhungu w'umuganwa Baranyanka umutare yatwara intara ya Kayanza birori umwe mu bashinze umugambwe PDC bakuru afatanije na mwene se Ndendereza Kajorgis yarahejeje ahasanga niyo nyene Ndendereza ahasanga kandi witwa Ntoni Nahimana Yohani Ntakiyica Kigoma n'abandi ariko naho yasanze abo bose mu baganiriye cyane yari Ndendereza ico baganiriye cari cerekeye inkuru yavugwa ko RWAGASORE yari kuri uyu mugoroba mu gisagara ca Bujumbura twikubisa ko RWAGASORE yaramaze igihe akurikirana nabo bashaka kumugandagura kuko bamuhushiye akatari gake ico rero mariko barashimikira ko kwari kumvikana ko atosubira kubaca mu myanya y'intoke bamaze kumvikana ko uyu mugoroba wari ntarengwa Kajorgis yarasohotse asubiriwe ahiwe yasanzwe na mushikiwe ari kumwe n'uwari yamuherekeje yarabakiriye aranabazimana ariko ntibatebanye kuko yaciye yongera aragenda nk'igihe cy'isaha 2 n'igice yafashe umuduga azunguruka mu gisagara cyose abona gusubira kwa birori aho yashitse ku isaha 3 aho kwa birori yarahafitaniye umunana na Imana Yohani Batista na Yohani Ntakiyica n'uwitwa Hari Ntakiyica yaraje gushika ngo nyene mu muduga wo mu bwoko bwa Ford ko bari bane barahejeje baca bajana rero kwa Yohani Ntakiyica bamaze gushika kwa Yohani Ntakiyica baciye burutse inkoho ya Nahimana Jean Baptiste yo mu bwoko bwa Mitrael mbe na birori
iyo mu bwoko bwa karabine baraheza bazishira muri wa muduga bwo mu bwoko bwa Ford. Muri ico gihe Kajorgis nawe arahagarika neza umuduga wiwe. Ivyo biheze uko bari bane baciye binjira muri iyo Ford bagenda berekeza mu gisagara. Igihe gisa 3:40 niho habura imiduga yari ikurikirana n'uwarimwo Rwagasore. Bahuye iyo miduga yari irimo abashikiranganje ba leta ba mbere yaraheje gushinga. Bari bavanye nawo mu nama ya mbere. Babonye iyo miduga bariruhukije bati Imana baca bayije inyuma aho yari igiye ku bunywero bwari ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika bwitwa Bar Tanganyika. Babonye Rwagasore yinjiranye n'abashiranganje bari kumwe, abo bagabo baciye basubira mu gisagara no kwa Yohani Ntakica. Ariko ntibaharagamye, bahururukije gusa here Ntakica, baca bihutira gusubira kuri bwa bunywero Bar Tanganyika mu muduga wa Kajorgis. Bashitse Kajorgis yarahejeje ava mu muduga wenyene yinjira wenyene muri ubwo bunywero. Yarinjiye asaba inzoga yo mu bwoko bwa whisky ahagaze kuri comptoir. Baramusukiye kandi yanyoye ingunga imwe. Ahejeje yaguze ipaki y'itabi, amaze guterera amaso akabona neza ikibanza Rwagasore yicayemo, yaciye asohoka kuko aricyo yashaka gushika ko mu kwinjira. Kajorgis yahise gutata, yashiye yinjira mu nduga wiwe ni muhira aho yahitanye inkoho yo mu bwoko bwa Mauser calibre 9.3. Amaze kuyinjiza mu nduga yaravutuye aruhukira kwa Ntakica Jean Baptiste. Aho kwa Ntakica yaciye asiga mu nduga wiwe we n'abagenzi be babiri Harry na Jean Ntakica baraje bitera muri wa munduga wa Ford wagendeshwa na Harry Ntakica no kuri bwa bunywero Tanganyika. Bashitse baciye bahagarika umuduga ahahera mu kigo caho mu kabarabara Kivu inyuma Kigoma mwisho wa Eri. Ntakica yarahejeje arahaca mu nyuma ari mu muduga wo mu bwoko bwa Mercedes ya Jean Ntakica mu ntumbero yo kuraba ko vyose vyariko bigenda uko vyateguwe. Ivyo ntivyaguye neza. Hari narume yihutiye kumutegeka kuvuga avuye aho hantu. Igihe cy'isaha 4:30 Kajorgis na Nahimana barahejeje bibunda mu gasaka kari aho hafi y'ubwo bunywero ku metero zegereza 10 iruhande y'aho Rwagasore n'abafasha be bari bateramiye. Aho bari babunze, Antoine Nahimana yaremeshe Kajorgis yari yatoranije ico gikorwa ati Jean, igihe kigeze nkunze gucerwa n'umusegonda, urahezure kure turi nyuma yawe twese, ubutigo burageze. Kajorgis yarahejeje atumbereza neza yitonze, maze arekura urusase rumwe rutarenga ntirurenguke. Ubwo rusase rwarahejeje rutubekeranya izosi rya Rwagasore ruciye mu ipfundo ry'ikaruvati yari yambaye nk'igiti ciciwe. Umutwe wa Rwagasore waguye ugaruka imbere, ubwo ku meza yari yicayeko agatabi mu kanwa ntiyasamvye. Hari saa 4:45 uko Umuganwa Rudoviko RWAGASORE yagandaguwe. Urakoze cyane se gihembe. Nejo turabandanya na Rwagasore indwi yose. Rwagasore urakoze cyane. Yego. Nkuko rero muhejeje kuvyumva ni chronique